Nkuko musanzwe mubizi duhereye ku mico y'ikirundi murazi neza yuko abakurambere ari bo bayamaze bavuga bati izizya guhona zihera ku nama. Mu mugambwe CNDD-FDD rero twarategekanije urubanza nkenuru kunze kwita Imbonerakure Day kugira ngo ugwaruka rwameruzi neza yuko imbere arahago. Nkuko musanzwe mubizi aha turi hari abandi kandi hazoza abandi. Cyo gituma rero tugerezwana ntaryo kwama twiteguye tugategura abari nyuma yacu kugira ngo mu minsi iri imbere bize bibagendekere neza mu buyobozi bw'igihugu. Ari naco gituma twashimye yuko uyu munsi twita Imbonerakure Day mugambwe CNDD-FDD ukuye kubaho kugira ngo tubategure hakiri kare nduhave tuja muri wa mwibutsa ikirundi uvuga ngo nuko ndawibagiye ariko ntaco tubategure neza kugira ngo muri kazoza baze bakure bazi neza yuko igihugu ari gwabo kandi bategereza kucitegurira kugira ngo aho bukera baze bafate ibintu mu ntoke batavuga ngo songo atari gwawe ngo akuraga ivyamunani. Oya, umugambwe CNDD-FDD suko bigenda, tegerezwa gufata ugwaruka mu ntoke tukagwigisha tukarurera hama tukaruyobora kugira ngo aho buzokera uze rumenye neza yuko ivy'igihugu ari vyago ivyo kwisi ari vyago. Nkuko ijambo riherekeza uwo munsi rivuga yuko ugwaruka twese muri Afrika turi kumwe nta gisivya Afrika irashobora gutera imbere.